Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana kugubwa neza no kuranirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije ni jewe Janvier Imana irambona nkuko mubibona nkuko muvyumva mwijwi nkaba ari jewe nkuze kubana namwe muri kino kiganiro igitondo gishasha gifise intumbero yo gusangira n'abakunzi bacu ijambo ryo mu gatondo ngo ritubere impamba y'umunsi ritubere ijambo ryo kuzirikana ko mu ntumbero yo kwipfurizanya igitondo ciza igitondo gishasha Imana iba itwongeye tugashikamwo amahoro mu gihe haba hari abandi bagize ivyago bitandukanye tutodondagura mwijoro riba ryarenganye noneho kandi turazi ko kugira ngo umuntu abeho akwiye gufungura mbere binabonetse akaba yo nafungura na gatatu canke karenga naho tuzi ko kumbure ibiringo bikuru byo gufungura ari bitatu icayi co mu gatondo imfungurwa zo ku murango hamwe n'imfungurwa zo mwijoro. None rero iri ryafashwe n'ijambo ryo mu gatondo dusangire ijambo ribonekana mu gitabo c'imigani ntitwifuza guteba twifuza guhanurana canke se guterana intege kugira ngo umuntu agire ikintu yirigwana ahawe canke aronkeye kuri Ntamvuridahita TV kubera ko abasanzwe ari umunywanyi wa Ntamvuridahita TV abasanzwe akurikirana ibiganiro bya Ntamvuridahita TV vyoba vyiza gusumba rero agiye araharonkera ijambo ry'imfashanyo ry'indemesho canke mbere ry'inyigisho rimwigisha ikintu gishasha kumbure hanyuma akagirirwana. Dusome mu gitabo c'imigani igice c'19 umurongo wa 11 hariho amajambo yanezereye umutima wanje avuga ngo kwitonda k'umuntu kumutera guteba kuraka kandi icubahiro ciwe n'ukwirengagiza ico yacumuweko. Imana yacu nidutabare bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha. Aya majambo dusomye mu gitabo c'imigani benshi bakunda guca bavuga ngo imigani ya Salomo kubera ko naho harimo imigani y'abale mubere n'abandi kumbure ntiriwe ndabanza kuraba mu bitabo bidondora Bibiliya. Iyi migani myinshi iri muri kino gitabo yanditswe na Salomo yancabwenge wa mwami w'Abisirayeli. Imana yahaye ubwenge mu buryo budasanzwe kandi ubwo bwenge ivyabuvuyemwo biracafasha abantu na bugingo n'ubu koko yabonye vyinshi yamenye vyinshi hanyuma tako avuga vyinshi. Ngaha tubonye amajambo aduhanura atubwira ngo kwitonda k'umuntu kumutera guteba kuraka. Na ya majambo ngomba yuko tuhagarara ko kujambo rijanye no kwitonda k'umuntu. Imana yacu nidutabare. Hari abavuga ngo iyihuse ivyara ibihumye canke ibihume nibaza ko bavuga ibihumye mu ntunge kumbure bagomba kwerekana yuko kwihuta kwa cane ataciza kivamwo shobora gusanga ibivuyemwo bitameze neza kubwo kwihuta. Hanyuma kandi abaswahili nabo bakunda kuvuga ngo haraka haina baraka. Nizera ko kumbure naho ntazi vyinshi cyane gose mu giswahili bagombye kuvuga ngo ihuti canke se kwihutagiza ibintu nta mugisha kuzana nta mugisha ukuvamwo nta mugisha uguturukamwo nta mugisha bifise. Imana yacu nidutabara umugisha canke se Muhezagirwe sinzi kumbure byose nizera ko vyoba ari co kimwe. Hanyuma rero turakunze kubona abantu usanga kumbure novuga ngo bihutagiza ibintu ugasanga mbere hariho n'amajambo amwe akunda kuvugwa koresha umwanya ibintu nyene nk'ivyo kumwe n'izindi terme bivanye n'akarere umuntu yakuriyemo canke se novuga ngo abayemwo ugasanga bavuga ngo ntucegwe mw'ikorosi mw'ikona bagomba kwerekana ko udakwiye guteba ngo wikwege. Imana yacu nidutabare. Muri make rero nkuko abandi bavuga ngo tout excès est mauvais kwihutagiza cyangwa se kwihuta cyane kurafise des conséquences kurafise ingaruka mbi. Hanyuma kandi no kwikwega cyane nako nyene kurafise ingaruka mbi zako. Ariko mugabo ngaha iri jambo ritumbere kutubwira ngo kwitonda k'umuntu ubwitonzi bw'umuntu kuba uri umuntu atuje kuba uri umuntu atekanye kandi kuba uri umuntu ashishoza imbere yo kuvuga imbere yo kwishura imbere yo gukomanta. Murambona abantu mu makomantere y'amaposte kanaka bivanye n'ivyo umuntu yavuze muri poste ya postinze
bamwe bakarandamuka bagatukana bakamubwira ye ibitutsi novuga ngo bimwe vy'abungere naho nyene bakera kubera bubu barakura kurango bakaja gusenga bakera baratukana ibitutsi biteye ubwoba. Ntirakana nibuka yuko mu buhungiro hari abahora bafata umwanya bakagirira igara ryo gutukana ibitutsi mwene ibyo, ugasanga ari umuntu bose batinya ashobora kuvuga igitutsi kishobora kumara nk'umunota cyangwa iminota ibiri ariko aravuga ashunguruka kamengo umva muri make cyabari igitutsi cyakompojwe cyateguwe cyatunganijwe mu mvugo nyine novuga ngo inoboye ku bwabo ku buryo agishiramwe amajambo yose yegeranije afrapa ari foro kandi novuga ngo azi neza yuko akibwiye aza kuba mu maramaje aza kuba mu novuga ngo amukojeje isoni. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi bakino kiganiro igitondo gishasha. Ugasanga rero mu makomantere abantu baratukana hariya ku ma Facebook ku ma réseaux sociaux yandi kumbura atandukanye, ugasanga abantu babwirana amajambo ya canke ayandi mu ma groupe ya WhatsApp. Imana yacu nidutabare hari abantu rero usanga bafise yo kameremere yuko usanga batwarira hejuru ibintu, ugasanga barihuta kwishura, barihuta novuga ngo guca imanza, barihuta kunegura, barihuta kwerekana novuga ngo kw'abandi bihenze abandi novuga ngo aho hantu bafise ikosa. Imana yacu nidutabare ariko mugabo ngaho uyu mwanditsi w'imigani atweretse yuko ubwitonzi bw'umuntu ngo kimwe mu bintu ubwo bwitonzi bumushikana kuguteba kuraka. Umuntu adafatiraho adacakiranya, umuntu adashuhagiza ibintu, umuntu adatwarira hejuru, umuntu imbere yo kwishura, imbere yo kuvuga abanza ijambo akarihindukiza ibihe tangabo indwi nkuko Bibiliya bivuga ngo imbere yuko umuntu avuga, imbere yuko umuntu yishura ijambo abanze ngo arizungurutse arisubiremwo agiyumvire ko ariyungurure arishire ku munzane ibihe indwi kugira ngo abone neza yuko iryo jambo avuze yitondewe ririmwo ubwenge ryubaka ridasambura. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi bakino kiganiro. Rero ngaha atweretse no mwanditsi w'imigani yuko ngo uku kwitonda k'umuntu ngo kumushikana kuguteba kuraka kuratuma atihuta kuraka, kuko ibituma umuntu yihuta kuraka muri buno buzima bwacu bwa misi yose mw'isi vyama mu nzira. Uri yavuze ngo ivya hano vyama mu nzira. Rero ibitera umuntu kuraka vyama mu nzira ni vyinshi, biragwiriye mu bagenzi, mu babanyi, mu bo dukorana, mu bo twirirwana, mu miryango, ahantu hose hariho vyinshi byodutera kuraka n'ingoga. Kandi ishavu naryo ryosha umuntu ngo niwice uwawe. Imana yacu nidutabare umaze kumwica ugacusigara uraregreta ugacusigara uricuza, novuga ngo icatumye bikora ivyo bintu ugasanga wakoze ibintu vy'ubujuju kubera iki watwawe n'agashavu. Ariko mugabo iri jambo rishaka kudufasha ngo kugira ngo twimetrize, kugira ngo twikontorore, kugira ngo twigenzure, bidufashe kudasanga twahurudutse. Hari igihe usanga umuntu yahurudukiye mu bintu akavuga ibintu bitari bikwiye kuvuga vyerekana ububi bwiwe, kumbe ni kubera ishavu. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi bakino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi. None rero ngaha munsi twabonye ngo kandi cubahiro c'uyo muntu yitonda ngo nukwirengagiza ico yacumuweko. Muyani majambo kwa kwitonda kwiwe kunyegejwe mw'icubahiro kizanana mu kwirengagiza ico umuntu yacumuweko. Bwa bundi rero mu kwitonda k'umuntu hanyegejwemwo ubushobozi butuma umuntu abasha
novuga ngo kwirengagiza ico yacumuweko, kwihanganira ico yacumuweko. Bwa bundi ubwitonzi bw'umuntu buramushoboza, buramubashisha, novuga ngo kwirengagiza, kurenza kurugw'amaso ikosa yacumuweko. Imana yacu nidutabare. Kandi ngo umuntu abasha kwirengagiza ico yacumuweko, bamucumuyeko, bamutsitaje, bamubabaje, bamushavuje, ariko mugabo yaparvenye, yashoboye, yashitse ku rugero rwo kwirengagiza ibyo byose byamushavuje. Uyu muntu ngo aho hantu hanyegejwe mw'icubahiro kidasanzwe. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuna muzi, none rero intu imbere yanje ntiyari yo guteba, ntiyari yo kumara umwanya muremure, mugabo yari yo gukangurira imitima y'abantu bankurikiranye muri kino kiganiro ngo baharanire kugira ubwitonzi, baharanire kwitonda, gucisha make mu bintu byose, ntibihutagize, ntibatwarire hejuru, ntibatwarwe n'agashavu, kuko ishavu ribosha kwica uwabo. Kandi bishoboka yuko ico kintu ishavu ryahagazeko cari ikintu kiri muri seuil de tolérance, cari ikintu gishobora kwihanganirwa, ugasanga ntiryari ikosa ry'agacamutwe, ariko mugabo ishavu ryo rikariduza, rikaryagura iryo kosa, rikakwereka yuko we umengo nyene uwo muntu yamenje. Imana yacu nidutabare. Nano majambo rero, mbega wewe unkurikiranye muri kino kiganiro, ukwitonda kwawe woguha pourcentage ingana gute kwijana? Wumva ufise ubwitonzi bungana gute kwijana? Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nigeze kumva undi mu docteur ariko avuga ngo burya ngo ababizi cane ngo sibo bavuga vyinshi. Imana yacu nidutabare. Burya ngo uko umuntu amenya vyinshi ngo niko usanga ngo avuga biki, ngo siko avuga vyinshi. Iyo bibaye ngombwa rero yuko novuga ngo agaragaza ivyazi, niho kumburengira ngo ashobora kuvuga biki. Nayo bundi abasaje, abantu babizi, b'incabwenge, b'inararibonye, abo bantu ngusanga ari abantu bagenda batuje, usanga ari abantu bagenda batekanye. Undi yavuze ngo l'expérience m'a rendu sage. Ibyo naciye mu byo nabonye, ibyo nigishijwe n'ubuzima, byatumye mba umuntu atuje, atekanye, aciye ubwenge, azi iciza n'ikibi. Imana yacu nidutabara. None rero sinzi, birashoboka yuko uri mu mugwi w'abantu bakunda gutwarwa n'agashavu, bakunda bitaborohera kwihangana. Nzarumwe no kuguhanura muri kino kiganiro igitondo gishasha ngo wewe uharanire kugerageza uburyo bwose gusenga Imana igushoboze iyi mpemu y'ubwitonzi, iyi mpemu yo guteba kuraka, iyi mpemu yo kwirengagiza ico wacumuweko, kuko gucumurwa koko bizokwama vyabaye. Usenga Imana kandi wimenyereze, ugire des entraînements, ugire exercice, ugire imyitozo, imyimenyerezo, kugira ngo bikunde nawe ubu umuntu atihuta kugira gutwarwa n'agashavu. Imana yacu nidutabare. Nano majambo rero, wewe ubwawe urabizi ingene witwara, ingene ubanye n'abantu, ingene ibyawe bimeze. Nizera yuko wamaze kumva ico ushobora kuvuga, ico ushobora gusengera, ico ushobora gusaba Imana kubwa rino jambo. Kumbure tugize tubonye uyu munsi mu kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi. None rero bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha akaryoshe ntigahora mwitama, twagomba tugarukirize ngaha kino kiganiro twateguriye ku kazi. Murashobora kuba mwumvisemwe amasone n'izindi nduru novuga ngo zingendeshwa, kuko ni kwibarabara, ni kuri parking n'ibindi usanga nyene bitorosha, ariko mugabo ndizira yuko iri jambo rifise ikintu rigusigiye ushobora kugirana gukorerako, ukavuga ati iyo bija hose nanje nikosore nihanure aha canke hariya. None nano majambo
dusenga Imana tuzosura mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. N'abahigwe abantu bitonda, abantu bafite ubwitonzi, kuko ubwo bwitonzi bubashikana kuguteba kuraka kandi bubabashisha kwirengagiza ivyo bacumuweko, maze ivyo vyose bigaca bibashikana ku cubahiro Imana yateguriye abameze batyo. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane kubw'ano majambo twumvise, umuntu wese ayumvise agasanga ari ahantu ari umutsindwa bimugora, akaba avuze ngo Mana mbabarira nanje vyarangoye, numugirire neza umuguze ko imbabazi zimaze ivyugomba vyose bishishikare kuba kuri bana bakunzi bakino kiganiro bagiye kwirirwa hose mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, ntutubizabyo tuvyizeye, amen.